kenshi mugabo umuntu avuga ngo bizoshika ryari. Muribuka ariko aravuga yuko inyenyeri izova mu Burundi igakwira isi, yuko ari inyenyeri ya Afrika. Hajya burya bwari ubutumwa buriko barabwirwa Abarundi, bitewe bitebuke muzoteba mushike, kuko wewe ubibona umenga ibisanzwe, mugabo uravye nk'impari ziba kugira ngo igihugu kije imbere. Hari impari kuko nta na kimwe kitaba gishaka kujamo, ariko ukabona mu Burundi ingene akarere duherereyemwo ibihugu byose byaciye bivuga ngo twebwe dushize imbere n'uyu, bose baracavuga bati n'ubusaraba. Hari n'ubundi kurere kugira ngo n'ubu hari nk'abatarumvikana n'uno munsi akarere gatwara icegera ca mbere ushika uno munsi kuri iyi saha ntibarumvikana. Mwumvire ngende kuva bari icegera ca gatatu vyarase ko bumvikana, kuba icegera ca kabiri biranga ko bumvikana, bageze ku cegera ca mbere batarumvikana. Urebe ikibazo cari yuko uti mbega none mu mwaka uza bashikiriwe bazokumvikanaho ko baze kumvikana kuri bitoke. Ibintu byo vyerekana agaciro c'ubwizigirwa, igihugu kwizigirwa, abandi bihugu bikemera. Niba vyoroshe hake barabaca hirya no hino bakaraba bati hari ico botumarira. Harya rero kandi ntibaraba ngo ninde umukuru w'igihugu, baraba abarundi kuko hari igihugu batora manda y'umukuru w'igihugu iba yaheze, urubuza akaba ari we ati nuko bagomba Abarundi, baraba imyifato y'Abarundi. Nabajya hamaze imyaka 3 n'abanyene batarumvikana, bumvikanye hasigaye indwi n'abahereranye kugira ngo uwutwara ubumwe bwa Afrika wone. Rero nivyo vyerekana agaciro baha igihugu cacu, naho agaciro twagakuye twebwe n'indesho mu Burundi. Agaciro kavuye n'Imana gusa yarakoresheje abandi gushika abagira igikundiro. Rero nicirwa murabona iyo twavuye dufatirwa ibihano, ibuka mu 2015 iyo tuba abantu bacika inkokora muko barabonye bati bajya n'abantu badacika inkokora bakora ibintu batu Burundi buzogira. None mu Afrika bwa ntibwarimo batwirutse ko muri bukamapro nibuka abashwagwanye kugira amapro ninze. Hariho rero ibintu Imana ikora, hajya gusanga nyine Imana ariko hajya twari turi mw'icuriro, nico gituma iyo ubonye ingorane menya aho kubuza bwiza bwirabuze no kubatizwa. Hajya twari ko Uburundi bwari ko burabatizwa. Ikindi kintu cyadutangaje no bwa mbere niyumvira ku isi aho ushobora mu minsi itarenga 3 ugatumira abakuru b'ibihugu bose bagahuza bakaja mu gihugu bose, ubatumiriye ku telefone. Ivyo bintu mwemari kumva bibana aho umuntu ariko ndakeneye ko Burundi turakeneye ko ngo ndaje kazona mumi hajya mujyana batumiye kuwa 4 nshaka ko baza ku 5 hacaba uvuga ati sinzoba ndashika nzoshira ku 6 nzoshika ku 5 bose bacamba ati ku 6 ni sawa bacaraza none aho twumva ngo ni ibintu byaguza gutyo. Ni Imana yashatse kwerekana ikimenyetso uno munsi aho duca hose uzawumva wese aca kuraba hewe ibi bimeze gute. Ni mwebwe duhanze amaso,
ndabwiye nk'ikibazo cyo muri RDC hajya bavuga bati no Burundi bahanze amaso bose nivyo babwira yabo mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu duhuye ati Uburundi wewe yaramuhezagiye aherezako yarabwiye n'abandi arababwira ati Uburundi ati ni igihugu kigiye kuba akarorero wenyine ari babivuga kuno ariko nabwirwa nabo yarabwiye abandi bakuru b'igihugu ko twarabonanye aratubwira atari umunwa acavuga ati ndifuza cyane kuza mu Burundi aravuga ati nimwe twize ku kibazo cya leta iharanira demokarasi ya Kongo wumvirije abakuru b'ibihugu bandi ishyirahamwe rya Buraya babaza gusa bati mbwira dukora iki kugira tubafashe bigende neza abo twahuye bose bakubwira uko n'ubu nabo muri Aziya bose babaza jewe hari abambwira bati vuga ibikenewe tugufashe kugira ngo ikibazo gitore mu muti. Murabona rero n'ikindi kidasanzwe cyo gwaruka ugwaruka ntawe twigeze tuvuga ngo ntora ikawa ugwaruka rwa Afrika waratoye uti Bujumbura dukeneye ko ariyo tuzokwatwira mu manama umwaka ku mwaka kuko babonye ugwaruka bw'Uburundi arakarorero kamwibuke nta gisare bwahere ugwaruka bw'Uburundi n'umvuga hajya rero ni uko mubona ibibazo menya yuko ahubwo umuco winjiye nibi umuntu wemera Imana ntose wadaho baba mu ruhakana Imana ucibona Imana ikibanza cyawe none wowe uravye ugwaruka bw'Uburundi ngene baruvuze baruvunye ukaza wumva kuva ubu ugwaruka bw'Uburundi niko tubonye arakarorero niho tuzokoma tugira amanama ati mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe tugize imboneza mu kibazo cyo gwaruka muri Afrika. Ikintu kiba kidasanzwe ubu kwezi rero twaratwiretse muri iki gihugu cyacu nicyo gituma ndetse nabonye n'ibyo twafunditse mu ikorero kaminuza byatangiye kuja mu biro ibikorwa rusange byazutse abarundi basubiye kuri kwibyukiranya ari basinziriye